we mu gato twazindutse mu rugendo mu gisagara ca Bujumbura. Bwa mbere twakoze mw'ishirahamwe rihingura imiti SIPHAR, bwa kabiri n'ubu dukoze ngaha universite kaminuza yitiriwe ibiyaga binini. Bwa mbere muri SIPHAR abakozi bari bahagaritse akazi kubejo, tugiyeyo twasanze by'ukuri ibyo bavuga, ibyo bashaka, ibyo bareklama byumvikana, ariko haciye hajamwo ikosa. Bakoze ikosa bahagarika akazi bidakurikije amategeko. Rero twumvikanye n'abakozi n'abakoresha yuko ibibazo byose bafise, haba gushiraho inzego nka conseil d'entreprise, haba gushiraho abaserukira abakozi muri izo nzego n'ibindi vyerekeye ingene bahembwa, vyagiye birahindagurika ku gahembo baronka. Byose twavuze yuko bakoranye n'aba inspecteur abagenduzi b'akazi babiri baberetse guhera ejo bafise amayinga abiri kugira ibyo bibazo byo ku murongo. Ariko muri ayo makosa yabaye harimo ikibazo gikomeye, aho ishirahamwe, aho ihinguriro ryagombye gusohora umuti, ariko uwo muti bigaragara biboneka neza yuko hadakurikijwe ibisabwa byose kugira ukorwe. Nico gituma twaciye duhamagara buno nyene abo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu, kandi twasanze bari bamaze no kubikorerako. Ku munsi wa gatanu bari baje, twumvikanye kandi batubariye ko babigejeje kure yuko iyo miti yose iteye amakenga izoguma mu bubiko, itazosohoka mu bubiko bwa SIPHAR, ahubwo izoca isamburwa kugira ntije konona amagara y'abenegihugu. Kandi abo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu batwemereye yuko bagiye kugwiza ubugenduzi bakora kuri iryo shirahamwe kugira na ntaryo hasohoke imiti ikozwe ku buhinga, ikoze neza, iza gufasha abenegihugu kugira ntihasohoke imiti iza kubononera. Rero mu majambo makeya twavuyeho twumvikanye yuko nk'uko tuba tubivuga n'ahandi, yuko icuka kibi kiri hagati y'abakozi n'abakoresha gituza kuhava kugira niyo miti tushaka isohoke imeze neza, kuko hatari kumvikana ni ukuvuga haba hariho agahaze kanini. Rero ntitushobora kubishigikira. Nico gituma twahamagariye abo vyega bose ko guhera ejo baja ku kivi kugira ivyo bibazo bihere. Turizeye rero yuko bizohera. Abakozi bari birukanywe 3 twavuze ko bagaruka kuko birukanywe bidaciye mu mategeko, ariko muri abo bagize greve kuko bagize bidaciye mu mategeko, naho nyene twabariye abatwara ishirahamwe bahe bisunze amategeko, twanabariye itegeko bisunga kugira abatumye iyo greve iba bahanwe, kugira twerekane yuko umuti atari gukora greve, iyo uyikoze nawe ukayikora biciye mu mategeko. Bisigura rero yuko twabahanye kugira ibyo bintu haba muri SIPHAR haba n'ahandi ntibizosubire.